buryo Rwanda ntirukunda nigwishimira iterambere ry'u Burundi kuko u Rwanda rubaye umengo ruri muri competition n'u Burundi sivyo rero rurumigwa ntirutahura ibi bintu ukungene u Burundi iterambere ko riraba freedom money ifadikanije n'umuntu ari kagomba gutembagaza ubutegetsi iyo si freedom uri kurarondera unyumve neza hirya yejo haciye ukwezi u Rwanda rufatiwe ibihano n'amakungu mani ibihano vy'amakungu bro bugara urumva nimhemu nuhema bugara bwugare ni umva nka kujya umuntu yitera ikare none president wabo yaciye aja kuri media aratuma ko abanyarwanda ibinyamakuru aca babwira ngo burya ngo bizotugira ingaruka mbi ibintu president w'u Rwanda agiye kubwira abantu ngo funga umukanda ntaberetse ingene borondera ico tuma badafunga umukanda abanyarwanda ubakubise baca batukana ntibaba bakivuza mva hedahera ubu nta nubasha bagifise bwo guhangana na twebwe wapi baramaze kuruha hedahera na president wabo yaramaze gupanika panike yarafashwe na panike sigaye nawe navuga ibintu ukavuga ati ntihata mu Rwanda bro ni tegeko president cavuze mukoma amashi cyarimo nanjye amashi bagikose president w'u Rwanda unamuvuze nabi none twe turafise ba Pacifique bavuga nabi leta turafise ba Bobo Rugurika baragirirwa nabi ariko mu Rwanda we mbwira umuntu aponda u Rwanda we mbwira izina ry'umuntu aponda u Rwanda oya mumbwire kweje ko mumbwire cyo tubandana. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, not a beautiful day and a blessing. Nundi munsi udasanzwe n'ayandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwa Captain Inoni ya Gatech TV. Ku munsi udasanzwe twahezagijwe n'Imana yo mwijuru iratwongera umunsi turasubira kandi turahura. Reka tuyishimire nongera ndanabashimira abantu muri ko muradukurikirana. Kuri kamera yacu turi kumwe n'umutumire adasanzwe umwe mu bantu bamaze iminsi bariko baratrendinga hano mu Burundi no mu Rwanda. Afise trend idasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda aho hirya nino baguma bamushira ku masati yiwe. Afise trend idasanzwe mu Burundi ku buryo aguma ashigikira igihugu cyacu cy'u Burundi mu bintu byinshi bige bitandukanye. Nizere ko musanzwe mumenyereye yitwa koresha umwanya. Yes, koresha umwanya. Yego. Koresha umwanya n'amahoro. Original. Urabirewe koresha umwanya. Fashu urabirewe. Yani boni vyiza bari vyiza kwambara ukabego kuko ba wateguye ba wapanza ati je tuduhuze nitwaza kwambara uno munsi. Rushiro umuntu agutera intega turaberewe vraiment. Ivy'agaciro cyane. Biba biryoshe gose. Koresha umwanya uko imisi gumigenda niko nguma mbona utagatsa kuri kamera ukunda kubona igihe duheruka gukora nasi kumeze n'ubu ubu watagase cyane freshir ni zose nakaye kabanga koresha umwanya ndiko ndakora amafaranga kandi cyane itaho ko je ndikunda ndamanza nkikunda hama nkakunda mugenzi wanje rero nditaho kwanza gatoye nkitagatisha rero twabonetse turakora koresha umwanya iyo wumvise umuntu ari kuravuga ati kuri presentation yanje nagize nakubwiye yuko uri mu bantu batrendinze cyane mu Rwanda uri trend ufite trend zidasanzwe hariya baragushira ku mastati yabo n'abanyarwanda ariko baradukurikirana barashobora kuvyandika muri commentaire ko ntariko ndabesha ndamaze kuronka abantu benshi babimbwira uhora wiyumva gute wumvise yuko hariya baguma baguhanahana ko video zawe je nta babimbwiye kinezera gusa nuko message bayabaye hisi ko ni birabishe bani gutanga message hama nti pasi bikaba binaryoshe gutanga message kaba hisi rero jewe byo gutrendinga sindumusani kandi byo nkora mbazi neza yuko abantu bategezwa kubiraba mbazi ko ari itegeko kubiraba kabisa ikora mba ndiko ndakora aho benshi batinya gukora uyu niwe jewe rero iyo uvuze ati urakora aho benshi batinya gukora ubushatse mbashatse kuvuga ko jewe nda umva
hari content njamwe hari abapeti benshi murambaza aba influencer usanga benshi bakurikirana nkabaza ati none wewe kubera iki ubona umengo abantu bahagurutse hari umuntu ariko ashaka gusuzugura uravyirengagije koma ngo jewe n'ukuri ari ibintu ngo ntitambagizamo bavuga ati okay urumva rero jewe nanje rero si question yo kuvuga ngo ari ibintu ntitambagizamo jewe ikintu ndakibonye nkavuga ati ari cyo no kivugako ndakivuga nta bwoba ugira oya je nta bwoba nigira ngira kuko mani hapfa uwavutse mu ncamake ariko rero koresha umwanya ari ukuntu abantu baje bavutangura kugira ubwoba bavuga ati none ko jewe ngo ko ndi trend mu Rwanda ntibizava binzanira ingaruka mbi oya nta ngaruka mo bikagutera ubwoba no mani je ubwoba je ndagira ubwoba ariko je hari ibintu ntatinya ko je ivyo uvuga hari n'abandi bahora babimbwiye kurabona we ntuzoja mu Rwanda ngo we bo gufata bogirane jewe ntanje réponse ni eske kuja mu Rwanda ni itegeko u Rwanda ni iki ni igihugu citwa ngo iki ko mani mu Rwanda u Rwanda rugizwe na Kigali yonyene twe turafise za Gitega turafise za Ngozi nziza turafise za Muyinga kari turafise za Kayanza nziza mani Bujumbura umva yo ni Bujumbura ariko twe turafise izindi ntara mani ziryoshe zisa neza turafise za Rumonge bro twe mu bisanzwe igihugu cacu cari yubatse ku buryo no ku mitumba nko ku mitumba hariho inzu z'amabati ura mu caro indani mu caro hariho inzu z'amabati ariko bro u Rwanda ni Kigali yonyene niho hasa neza niho hubatse ahandi hose bro handi hose harabishe vraiment hasa nabi cyane umuntu ashobora kuvuga ati iyi trend ufise mu Rwanda muri uno mwanya bihora bishika ukaronga feedback nawe bakabikubwira ko no munsi nje kubikubwira jewe umuntu aje ambwira ibintu nk'ivyo mani nta mwanya ronka oya nta mwanya numuhereza kuko none uje kubimbwira jewe bimva biriko bimfashike nube bumenyi biriko birampereza mani jewe nkeneye ubumenyi ivyo ntazi ivyo binyo ubunyongereza ubumenyi rero ari biyago nk'ivyo nzanira nguri trend uriki trend none ndi trend abantu iyo trend bro trend ni vyunguka trend ni vyunguka iyo trend mani gura mu Rwanda mani twejewe na Amerika usanga abantu bariko barandaba mani ibintu dukora birabwa mu Rwanda gusa hari giye usanga ukumva bakubwira ukungu mu Rwanda usanga no muri Congo bariko barabiraba cyane usanga no na Etats-Unis na Belgique bariko biraba cyane rero ivyo mani je naco babimbwiye je mbamona neza yuko gusa message yagiye setu nkabasopa mu bwenge mu bwonko bwabo haraba ivyo bavuga ko abanyarwanda ubakubise baca batukana ntibaba bakivuza mva hedahera ubu nta nubasha bagifise bwo guhangana na twebwe wapi baramaze kuruha hedahera na president wabo yaramaze gupanika panike yarafashwe na panike sigaye nawe navuga ibintu ukavuga ati ntihatari koresha umwanya je bikuri kw'Imana bivanye n'ibintu bimaze iminsi mbona ku mbuga niyo mpamvu navuze ati reka mpere kukubaza uko umerewe nongere mpere no kukubaza the way uri kuravyakira ukuntu bw'umuvugwa mu makungu kuko nakubesha uravugwa hariya commentaire ni nyinshi kuri Instagram zo mu Rwanda bavuga ati umuhungu ninde umuhungu aje ngaho kavuga ati twebwe mu Burundi twarikomeje oya je na Instagram nkoresha rero wapi ndayifise ariko nje sinjako kuraba wapi ba TikTok zose ndazifise ariko je sinja gusupa makuru mani je ndafite platform yanje ndaba kwa makuru kandi ari updates Facebook YouTube ivyo bintu vy'ama Instagram mani nibintesha umutwe gusa of course umwanya muremure rero urazi ngene je ndabigenza je ndasa abantu babavye ndabisubiyemo abatama bakera abavye fuma ndamugurira Amstel ariko tukayaga akampa ubumenyi akanyigisha akanyereka ibintu uko bimeze hari nk'amajambo usanga son excellence karavuga ugasanga ari umuvyeyi yabimbwiye je nicaye ndabizi sivyo ariko naje ndagira amakenga ati uyu muzee bitona nambiye
kuno kuri kwasiriye nkaza numva rero son excellence ararivumereye nkaca mvuga ati okay original bikaca bintera icizere cyo kwizera urya muntu mba negera tukicara tukayaga avuga ati ambwira vyo. Ariko amwe mu majambo baguma bavuga igihugu kibenye cy'u Rwanda ngo nuko president ari umukomedie. Ariko twenza abantu muri ayo majambo ariko ravuga Capitaine bega nugudata wewe wo bibatahuza gute? Oya bateza kubitahura kuko reka ndakwereke comparison sivyo. President wacu turamaze imyaka irenga 15 ntuze atamfashanya za mu Burundi urabitse atamfashanya Burundi amakungu atakibufasha bivanye n'amakondisiyo amwama amakungu yasaba Burundi ukavuga ati no ibintu turavyishoboreye sivyo. Aho muri ico gihe u Rwanda rwari mu mfashanyo rwabwe imfashanyo mani kandi nyinshi cyane kabisa. Urumva tweca twiga kwibako kumenya kubaho utunzwe n'ico wirondereye. No president yavuga ati duhaguruke rero mbe urazi wowe kera nta nkwavu twarazitunga ko nitwari tuzi ingene inkwavu tozi vyaza umusaruro ingene twe twazitungira mu buzu bwa buzu wasanga ururi mu kuvyara umva twabutungira ukubaka akazu mu nzu amatafari ukaduza amatafari sivyo ukaca mwivu tuba mu nzu yivu rugomba kuvyara ukwavu gwaca gwimba mani gwavyarira mu kuzimu twumva twibaza mani wasanga atari ibintu mengo nibirise nitwabiha agaciro ariko burabona inzu z'agakwavu agakwavu urakubakira inzu ukagaha ubwatsi urumva mu bisanzwe ubu urabona neza ko agakwavu ari deal bro umuntu afise inkwavu 100 uyo muntu no mugwiza atunga no mukire kandi inkwavu ziraribwa niho urara ubusa nk'ubu no kubwiye ati Capitaine mpereza mademire ngaho ngurubufu ufite agakwavu cukerera ukaca ugaruka buraruriye. Rero president vyarabivuga bakafata ngo ni blague bakibaza umva nibatawuri ngene umu president ashobora kubasigurira ivyo bintu ingene ushobora korora urukwavu korora ifi korora inkoko babona umengo inkoko mana abantu barazorora ako niba ari bazi ngene bazorora wasanga inkoko yirigwira yerera iriki utuntu tudafashe ntirikiraronka ama ingredient akwiye ariko son excellence hagurutse abantu bose baravuze ati inkoko zoroguko uraziha isondori ukazi urumva urazorora ukazita nka kujya witaho umwana ko ni diri okay acaraja kuburimyi rero rima imyungu rima amateke rima imyumbati rima ibijumpu rima ibigori umva abantu nibatahura bakavuga ati uyu mu president ariko avuga abwira abantu ngo rima ibigori uyu ni president wa wapi ntibabitahura nyumve neza yego cyane. President yarabwira n'abantu bo muri leta bakora muri leta ati rima gira ibito vy'imiceri rima kuko no musa akazi kareta kuhagarara ntunuce ubuwande ariko bifitiye imirima yawe bombo kratsi cyo wiberaho neza. Abanyarwanda rero baca babyifashisha mu kumutyoza mu kutyoza son excellence wacu ngo numukomedie kandi ari karatwugurura amaso unyumve neza. Hirya yejo president wabo haciye ukwezi u Rwanda rufatiwe ibihano n'amakungu mani ibihano vy'amakungu bro bugara urumva ni muhemu nuhema bugara bwugare ni umva nkakujya umuntu yitera ikare none president wabo yaciye aja kuri media aratuma ko abanyarwanda ibinyamakuru aca babwira ngo burya ngo bizotugirira ingaruka mbi ibintu ngo rero ngo twige gufunga umukanda umva gufunga umukanda je kera kwira je nakuze mu buzima bubi twakuze je nakuze dukenye kabisa byari igihe umuvyeyi hambwira ati no munsi kweri nta cabonetse funga umukanda kandi vya vrai bro ntusonza cyane ufunze umukanda rega mu kujyama mu ijoro ufunze umukanda inzara nta yego vrima vya serie bro ivyo ni vya vrai je ndabizi mu ijoro uraye ubusa kugira ntugume wumva umenga ushaka kujya ushaka inge kwera inzara yo mu ijoro mani ntusinzira ariko ufunze umukanda
umukanda bro umukanda ari igihe yo gitambara gafunga cyangwa kuraribwa kubw'inzara gufunga umukanda bica bihera rero yababwiye ati funga umukanda kuko inzara igira itwice kabisa kwera ikibamenyereye niyabahaye za nyigisho zo kurondera kuko ego mu kigega muri leta ari amafaranga muri leta none gamwene wacu mustanteri komiseri generale colonel major inde umukozi umwigisha umwarimu umuganga bose baja muri leta ega baguma bagira ukuntu hakijayo sivyo none ugumukorako ugumutora tayisha birahera bisigura ko zijya nyigisho son excellence wacu yaduhaye abarundi b'umutima barazumva ubu bariko barabona yuko ari ivy'agaciro cyane rero ura president w'u Rwanda agiye kubwira abantu ngo funga umukanda ntaberetse ingene borondera ico tuma badafunga umukanda bro ariko nikiyago yahaye abene igihugu aho benshi bagiye baramushimira twarabonye ama video hariho bace bakoma amashi umviriza impamvu bakomye amashi bace bakoma amashi bamushimira mu Rwanda udakomye amashi bakomye amashi jya nitegeko hajya inama nka president ariko arakora w'u Rwanda bro twebwe ngaha ni hajya nyene ari abantu injavyi zaje ziricira abantu mani twekera son excellence yarugura umurongo wa telefone uvuga iciyumviro cyawe hari abantu bamutuka kandi Imana amahoro menshi kavuga ati ni iciyumviro ciwe ariko rero yagiye gusanga leta y'u Burundi yagiye gusanga ari abantu bakeneye kugirira nabi urumva abantu biteze amakudeta biteze kwiba bitogira ni baca bicisha muri izo nzira baca kuyabantu ngo telefone agira uku ngo shikiriza ibi urumva vuga ibi ngo usanga mani atake si cyumviro cy'umwene gihugu kimuvuye mu mutwe ni cyumviro yasunitswemwo n'umuntu akeneye kugira nabi leta akeneye kwiba mu Rwanda rero suko mu Burundi reba cyavuga ati oya reka tugabanye gato sivyo twice kwanza iyo migera ariko mu Rwanda bro ni tegeko president cavuze mukoma amashi cyarimo nanjye amashi bagose president w'u Rwanda unamuvuze nabi none twe turafise ba Pacifique bavuga nabi leta turafise ba Bobo Rugurika baragirirwa nabi ariko mu Rwanda we mbwira umuntu aponda u Rwanda we mbwira izina ry'umuntu aponda u Rwanda oya mumbwire kweje ko mumbwire cyo tubandana ariko ivyo bintu biri mu bintu tudakunze kubona nibibaho kubera iki mu bisanzwe u Rwanda none we ntubona impamvu abigeme bo mu Rwanda baje hajya bakigisha ingene banyaza bamabere ngo igitsina kinini urabona bijya bintu kubera iki leta bijya bintu bro itabafata leta yabibabwira ati mwe ni mukora ivyo mushatse vyose kizire kwinjira muri leta ariko koresha umwanya ivyo onye ubona bifise akamaro byo marira bene gihugu kubona abantu bashobora kuba bafise ubwigenge bwo gukora ama video nkayo byiciri kigihugu hari cyo byo none bijya biravyona amani kuko baba bahaye uburenganzira mu kwiga abana bariko umva ni nka kampanye yo kwigisha ubusambanyi mu bisanzwe sivyo kavya bindi twakuze twumva ngo abaswahili ngo bigisha ngo abakobwa kunyonga hakiri kare ngo bagira ivyo nivyo twumva ariko bavuga ngo ni freedom oya mani freedom siyo mani mu bisanzwe ko batwara neza oya mani freedom nayibirenze gose irajaganya irica kumani none we ntuzi yuko umwana yiga kiri muto none mani uri kumwereka igitsina sivyo uri kumwigisha nawe azoja kubigerageza bro muri freedom nukuvuga akakubakiye sivyo nukuvuga akakubakiye ako kakubakiye rero umuntu aratohoza neza eski karamubakiye vya serie canke n'umuntu yakamubwiye erega no mu Burundi mani freedom yari ihari impamvu ari abantu twita inyanka Burundi nuko bobo barekama ngo twebwe ngo twimwe freedom mani ifadikanije n'umuntu ariko agomba gutembagaza ubutegetsi
iyo si freedom muri kurarondera urumva ufise profit yawe sivyo rero iyo freedom yabo rero mu Rwanda ntabwo ari seriye mutiyo ntabwo ari freedom oyaye mu bisanzwe bijya nukuzibira umva nukwegeza kura bene gihugu nibamenye umva amatwara y'umukuru wabo ya president wabo umva nibafata umwanya bariko baravyumviriza ni nkuko dufate kera za 2015 ahiwacu abene gihugu barahungabanye bamwe barahunga kubera ibihuha ariko urabona twe twaraje barandri barazana imivumburo abene gihugu barasamara ega manu umwene gihugu ramusamaza hariho ma systeme cyo gusamaza umwene gihugu ukamusamaza kubera ibi bintu ntabikurikirane cyane kandi ku bintu bitahuritse bidatitura imico bidatitura imico nakaranga vy'igihugu bobo rero mu gusamaza unara twe systeme twasamaje abene gihugu mu kuvumbura abantu gukoresha ibiganira abasani abakomedie umva turakora akajagari kabisa kacu kadatitura imico nakaranga vy'u Burundi kugira abarundi ntibinjire cyane ntibakurikirane cyane ivya politike ivya leta kuko hari bihuha RPA urazi ko ishushe gose urazi amakudeta yaguma avugwa hanango president ngo arishwe ngo no ba Adolphe bose bishwe muri izo nzira ibaza umurundi rero abonye lieutenant general mukuru arishwe akaca bwirwa ngo nanakagira apfe bro yoguma muri ico gihugu ariko cumusamaza rero bo bari abanyarwanda baci babasamaza mu kugaragaza ubusa bwabo ivyo navyo urumva yuko ari kwagutitura imico nakaranga ko no mu Rwanda mpana imico y'abarundi manini nk'iy'abanyarwanda mu bisanzwe tuziko kera twari turumwe ya umuntu arashobora kuvuga ati ijambo yashoboye gushikiriza ku munsi la fois passée ryari ijambo rishoboye gukora ku mitima abanyarwanda benshi aho yashoboye kubabwira batubika umukanda ni ikintu abantu benshi bashoboye kwibazaho byinshi reka tugaruke kuri uno mwigeme bivuga ko ari umurundikazi wo mu DJs yashoboye guhaguruka imbere arasaba ubwene gihugu imbere ya Kagame arashobora kusaba ubwene gihugu kuri koresha umwanya bitanga ihesura bya bintu yakoze reka ndabikubwire bijya bintu kuko yasiguye yuko babayeho neza aba étranger mu gihugu cy'u Rwanda bisigura abakongomani nabo nyene babayeho neza abarundi babayeho neza kapitene tahuri iki kintu u Rwanda barategura muto ugerageje kuraba twebwe twarahagurutse turakangurira abarundi ariko abanyarwanda bo bakahagurutse kuva kera iyi guerre médiatique irajamo n'ubwenge irajamo n'ama content icyo bita content urakrea content mu bisanzwe nta kindi kintu bakoreye kijya kintu burya kijya cyarateguwe ujya mukobwa DJ Ira yarateguwe bamwifashishije nk'inkota sivyo kama mushari batera ku Burundi ati umurundi asavye ubwene gihugu mu Rwanda aba mu Rwanda ijya bayita content twibutsa yuko DJ Ira yigeze kuba mu Igitega aho yafashijwe no mu DJ yitwa DJ Bisoso aho yamwigishije ku Dija n'ubu ya Dija yarize no mu Ngagara umengo yarize no mu Ngagara abanyarwanda bamenye ko tumuzi oya barabizi ko tumuzi niduharire ko ari umurundi capitaine ujya bamukoresheje nk'igikoresho cyo kugaragariza abarundi ko igihugu cy'u Burundi abarundi bariko barahunga igihugu umva badakeneye batishimiye igihugu cyabo baca bamwifashisha kujya kugira umunyarwanda wese abona ati kume ni bon umurundi abona ati ni bon mutanzania abona ati ni bon mukongomani abone urumva avuga ati icyo gihugu gihurumbirwa urumva abanyarwanda barafise akantu ko kwibona yuko igihugu cyabo ari cyo gihugu ciza cyo gihugu gihurumbirwa ariko baratwereka amafoto urabona yuko Kigali barafise arena yitwa arena Kigali yonye ni Kigali none iyindi rihe uzogenda muyingura ihoteli ari hoteli muyingamo uraramwo andola no kwa Gasape ari hoteli nziza bro iyo Rwanda ndakubwira ni bimwe na natawe kuvuga ni Kigali yonyene ariko bro twe ngaha genda mwitenga urabe evolution
intambwe uburundi bwagiye buragira nte buratera. Ivyo bintu rero birababaza u Rwanda, burya u Rwanda ntirukunda nigwishimira iterambere ry'u Burundi, kuko u Rwanda rubaye umengo ruri muri competition n'u Burundi, sivyo? Rero rurumirwa ntirutahura ibi bintu ukungene u Burundi iterambere ko riraba. Urabona kera twebwe hari ahantu hari amashamba, bikadufate Kigobe, ijya Kigobe hajya hari bitoki byinshi. Uno munsi Kigobe inzu yaho hari n'umunyarwanda atoye Ikibeye, sivyo? Genda urabe Maramvya, Maramvya iparcelle yaho ntiwoyica, sivyo? Rero bobo bajya abanyarwanda bobo nta kindi kintu mani do principal bavugira ko atari Kigali, nibatwereka izindi ntara. Aho rero